Heirs TEAM twari muri kino kandi musanzwe musengera hamwe yego bisubire ko atakibazo gihari nangorane nini kuba muri rimbi bya vrai yego dufatanye urwo rugendo gushika none munsi kuri wewe ikintu nshaka kubabaje muri carrière ya music ya gospel utazokwibagira ni nyabaki aho naho rakerere sinzi ni person niba siniki ni vie privée sinzi ke vie privée mugora ashobora gushinga inahe basi yego yego nahe yuko nakiriye Kristo ndi mugo Heirs TEAM ndagoye akarero kajya kasuguje nuno munsi difference iri he kuri wewe difference yande yasuguje nuko yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe nuko hari ivyo yahevye kandi ntidukonta kuri kahise kiwe ariko turabivye Imana iri kiramukoresha kandi urabona ko ari umuntu akomeye cyane amakuru ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu muntu ari muri Kristo yewe abakite cyane mu gishasha byakerewe yabihise ariko bitubera intahe kugira ngo abandi bantu dushobore kubarukora muri Yesu Kristo bumva intahe kugira abaye kuko ni intahe ya profete Mamagara ndakwitaba ndakwereka ibyikinze mamagara ndakwitaba ndakwereka ibyihishije imisore y'imikangara vyorashika ikanatembagara abizeye abiyubura mu nkome zisha bariruka nibaruhana kibarusha inkomezi ambara inkomezi ubushobozi atanga inkomezi sizo okay twagiye yes nkuko bimeze nkuko vyamaho igihe cyose kiganiro ni open mic. My name is Patrick umwaka mushasha 2023 Heirs TEAM urakoze cyane japete mwasonge song ya bien inkomezi titre yaje gute titre ko ntiyaje ikintu cya mbere cyoco iyo bavuze inkomezi kuricara hamwe iyo turiko turakora indirimbo tukicara hamwe tugatora titre tukaja hamwe kugira dushobore gukompoza amatumaze gukompoza niho haciye hati cyiyumvire cy'inkomezi mugeze ko ndimo zingaye zine audio video ni imwe video zitatu kino twarababonye isenga hamwe na Victoria TEAM bimeze gute nadufashe mabuja ngaha Heirs TEAM twari muri kino kandi musanzwe musengera hamwe bisubire ko atakibazo gihari nangorane nini kuba muri rimbi bya vrai oya hanyuma n'umuryango turi bamwe ni famille ni bakuru bacu turi musi y'ijambo rimwe apana bya binimwe by'ijambo ry'Imana ni famille ni famille byarigeze kuvuga basi mu minsi bakavuga ati hoba harimo akantu oya twe nta kantu kariho kandi nta nakimiriye ni bakuru bacu tubafata nka bakuru bacu baradotanguriye muri Heirs TEAM na Victoria TEAM tuzokwitegurire featuring ijyari collaboration ako rero tuzogaruka turiko turakiyumvira ariko turiko turakiga mu mwaka uzoza oya twabivuze umunsi kaje tukabamenyesha ay inkomezi kuri mwebwe ni inkomezi zo gusenga ni inkomezi zo kugira gute iyo bavuze inkomezi ikintu cya mbere cyo cyumva Kristo ni wadushoboza ni wadutuma dushobora abadendebukiwe abananiwe ikintu cya mbere gituma bashika kure nuko babona Imana mu ivyo bintu kuko ijambo Imana rivuga ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi ubwacu twonanirwa ariko Kristo muri twebwe ni watuma bikunda yego dufatanye urwo rugendo gushika none munsi kuri wewe ikintu nshaka kubabaje muri carrière ya music ya gospel utazokwibagira ni nyabaki ikintu novuga ngo cyarambabaje icyo kintu cyambabaje byo mu isanzwe reka ntangure kuvuga icyanyoheye ibintu byanyoheye nuko ikintu cya mbere cyoco tuko tuvuga ubutumwa bwiza abantu bariko barakizwa tuko twakira intahe nyinshi cyane kubw'inkomezi abadendebukiwe ko batubwira ati tuko turuzuzwa inkomezi rero ikintu cyananiye sinumva ko novuga ngo ikintu cyananiye gutya kuko nta kintu kiratubabaza cyangwa kiratunaniye vyakwera nta kintu na kimwe kanu gatoyi basi kuri mushika wacu aho ahora kera naho ugeze ubu
je novuga yuko hari ikintu cahindutse aho nahora kera rero sinzi ni person niba siniki ni vie prive sinzi ke vie prive umugore ashobora gushinga intahe basi ego Nahe yuko nakiriye Kristo ndi mugo Heirs TEAM ama kandi yari muri uvuga yuko ikintu gihari sivyo niko mvuga ikintu gihari mu bisanzwe iyo umuntu yarasanzwe hari ibintu uba warabayemo kera mugabira biba vyiza gushingira intahe umuntu biramubera ishusho nziza bavuga ati jewe navuye muri iki kintu nja muri iki niyo ntahe yanje nibwo bukomezi bwanje ndagoye akarero kajya kasuguje nuno munsi difference iri he kuri wewe difference yandi yasuguje nuko yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe nuko hari ivyo yahevye kandi ntidukonta kuri kahise kiwe ariko turabizi Imana iriko iramukoresha ubu kandi urabona ko ari umuntu akomeye cyane amakuru yo ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu muntu ari muri Kristo yewe abakitse cyane mu gishasha byakera yabihise ariko bitubera intahe kugira ngo abandi bantu dushobore kubarukora muri Yesu Kristo mumbi intahe kugira abaye kuko ni intahe ya profete okay indoto zanyu indoto zacu nabihevye sinari reka duhere ngana tugira indoto za kuri wewe indoto je mfise nuko ubwami bw'Imana bwaguka ubutumwa bwiza bugashika kure biciye mu ngabi y'Imana yaduhaye ego nanje indoto dufise nk'umugo wa Heirs TEAM dufise indoto nini cyane uko ubutumwa dushikiriza izi ndirimbo dusohora benshi zishika kuri benshi bashoboka uko n'ubutumwa bwiza iyo bariko barumva ubutumwa bwiza turizera ko hari imbuto kanaka umuntu ariko arahinduka ari ikintu c'ingorane gikunda kuza iyo abantu bariko bararirimba muri church basanga bamaze gutera imbere basanga abantu bariko baravuga ati ifo ko muva muri kiriya kintu mukatangura kwigenga gatanga kurimba nk'ukumenga uri umustar wo muri gospel umustar nkoho gute biba ko ikintu cyambere cyo n'amatanguriro umuntu aba yubatse iyo ufise amatanguriro ntuhinduka kuba umusitari no kutaba umusitari ntacyo bihindura kuri wewe kuko hari ikintu wubatse ego iki kiganiro ni gihe nabiretse vyuma muga gusa aha sangi ya mbere umunsi wa mbere mugenda muri studio nka Heirs TEAM byari bimeze gute byari biryoshe byari byiza mugabo twaragize ubwoba gato ko yajya rya mbere tugiye muri studio mwaragize ubwoba mwarasanga mwara oya ni bon ntibyatugoye cyane ariko nyine utegerezwa kugira ubwoba kubera ko ni rya mbere ugiye kurikodinga mugabo byagenze neza yego nkuko yabivuze umunsi wa mbere abari uwa mbere uko ntitwaye bwaje muri studio muri twebwe nta numwe bwaje muri studio ariko umunsi twagiye muri studio harimo ubwoba kuko hari ahantu hambere umuntu yinjiye ariko tunashima n'ubu kuko turiko turaronka experience plus ko winjirayo niko plus umenyera yego kuri mwebwe nicaye ikintu mubona mufise inyota hari amagroupe menshi Victoria Team MTC SMS Pendo Sound mugati natwe turashaka ko bakuru bacu tugera aho bageze ariko turakene na collabo mu gihe kizoza ikintu cyambere cyo cy'Imana ihamagaye umuntu imuhamagara nkawe imuhamagara ngo azobe nk'uyundi mugwi ariko Imana ifise ahanikisha umuntu kome turi Heirs TEAM dufise vision yacu iyo vision yacu ni Imana ishoboye kuyishitsa rero Pendo Sound MTC Victoria ni bakuru bacu cyo dukora turabigirako iyo tumaze kubigirako natwe tuca tubona ahandi hantu ho gushika nico kintu cyonyene dushobora ikintu cyakubabaje umuzima bwawe ikintu cyambabaje batwika kumabaza ikintu cyatubabaje ikintu cyambabaje cyoco reka mvuge nka kimwe ikintu cyambere kimbabaza nuko iyo dusohoye indirimbo ntizishike kure cyangwa ntibazivuze biratubabaza cyane kuko n'ubutumwa bwiza jewe ndiko ndavuga ubutumwa bwiza nkabicisha mu ndirimbo nawe uri kuragira ukadufasha ukabicisha mu ndirimbo nukuri impera n'imwe kuko ntibyoshika kure ntibyoshika mu Burundi ntibyoshika mu gihugu bindi ni ku bwanyu ni ku bwacu rero turafatanije igikorwa Icanezereye nuko turiko turagera kure aho twari tugitangura siho turi murana ko mugeze ku marembo y'ijuru
turashima Imana vraiment aho turiko turagira kandi ntiturahaga turiteze nuko tuzogera kure cyane. Ubutumwa wohereza urunganwe ruri mu myaka ya nkiyanyu nuko bamenya Kristo, kwakira Kristo, bakamenya Kristo wo yaduhaye izo nkomezi zo kumva twaririmba inkomezi. Ndamwunganire nivyo nyene kuba yatofise inkomezi. Jambo ry'Imana rivuga ngo niwe nzira ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data atamujaye. Rero Kristo nico kintu ca mbere cyo kuba present. Mu gihe mwumva indirimbo zacu, mu gihe murabe ikintu cyose dukora, muone Kristo muri twebwe. Rero iki nico kintu ca mbere twohana urungano, kuko Satani ubwiwe ariko arakora, ariko Yesu avuga ngo egera intebe y'imbabazi atabwoba. Igihe nta wamwigereye canke wamwizeye arigera kogwa n'izo. Jema vankiza kwe. Uganda kijijwe. Jina kijijwe. Tomu prophet. Hanyuma Heirs TEAM mwavuze ko muzogira collab n'abandi bantu muko murabitegura, then ushobora gushika mugashika no muri Canada, Australia, mukagira ibiteramo mukagaruka na Serbia. Aho rero ahubwo no gukoma amashi. Amashi na Serbia ikintu cya mbere cyoce twahawe impande zose z'isi. Twahawe kuvuga ubutumwa, ntitwimiriwe mu Burundi, mu Rwanda, Kenya, hose twarahawe. Kuko abariko barapfa ntibari mu Burundi gusa, abariko barapfira mu bindi bintu ntibari mu Burundi gusa, bari mu gihugu cyose mu isi yose. Nico gituma twahawe buno butumwa bwiza kugira bukwira isi yose. 2023 niki kuri mwebwe uyu mwaka? N'umwaka udasanzwe, umwaka tutubwire vya bintu umwaka udasanzwe w'imigisha wiki niyahe migambi jewe jenyesha kuri Heirs TEAM. Merci. Okay, nk'umugwi 2023 dufite ibintu byinshi, turifuza gukora ama evenement yacu, turifuza gusohora indirimbo nyinshi. Bon, nivyo dufite ibintu byinshi byo gukora muri 2023 kandi turizera neza yuko Imana izodushoboza gushika ku kintu cyose twapanze kuzoshika. Amen, amen. Haleluya. Ndamwunganiye nivyo nyene navuze, dufite ibikorwa byinshi cyane uyu mwaka. Abantu bazotwumva canke batwumva uko twahisemo vyanka vyakunda twahisemo kudahora dutegerezwa kuvuga kugira iki Satani ntabandanye yica abantu. Akajambo ku bakunzi ba Heirs TEAM. Ikintu ca mbere abakunzi ba Heirs TEAM, hari indirimbo nshasha. Ndafite indirimbo nshasha yitwa Inkomezi. Ambara inkomezi. Wowe tambaye inkomezi zambare, wowe zambaye nawe je numva ngo shikaba komera mu gakiza, kuko Imana iragukunda. Muje kuyiraba ku mapaje yacu, hariho YouTube, hariho Instagram, hose wandika Heirs TEAM HEIRS team, uzoca ubibona. Ndamwunganiye. Bon, nanje akajambo kanyuma no shikiriza abakunzi ba Heirs TEAM, nkuko yabivuze dufite ibikorwa byinshi, mubandanye mudushigikira, mubandanye muraba indirimbo zacu, mugire subscribe kuri YouTube kugira ngo igikorwa cyose gisohotse kibandanye kibashikira vyoroshe. Dusozera n'akaririmbo kamwe. Inkomezi ambara inkomezi, ubushobozi atanga inkomezi. Inkomezi ambara inkomezi, ubushobozi atanga inkomezi.